Manaac Burundi TV ndabaramukije. Uyu munsi twatewe iteka ryo kwakirwa n'umwubahwa twagomba dusabe anatwidondore, ariko imbere yuko atwidondora jewe muvugana ni ukuri ribe umuyobozi mukuru w'ikigo Manaac cishinze guteza imbere agateka k'abahinga mvabwenge. Turabahaye ikaze mwubahwa. Murakoze kubikaze, mwaramutse neza n'abariko baradukurikirana bose. Je nitwa Batungwa nayo Aloise, Batungwa nayo Aloise sanzwe n'umucukuzi mu bijyanye na kahise, cyane cyane kahise k'intambara, kahise k'imibano, kugira ngo umuntu amenye ni gute intambara zishobora kwaduka, abantu mu kibano ntibashobora kuvyuka rimwe ngo bavyuke batemana, bibanza guca mu mico n'imigenzo. Ego, none rero nkuko muvyumvise turamushimiye cyane, turamuhaye n'ikaze mu kiganiro twise uruhara rw'umuhinga canke rw'ubuhinga mvabwenge mu kunywanisha inyuma y'intambara. Nkuko mubizi jewe nsanzwe mu vyigwa ndimo ndagira muri kaminuza ya Mozambique, harimo ibijanye n'imico n'akaranga, mugabo kandi hakabamo n'ivyo bita anthropologie, kwiga akahise, imibereho y'abantu n'ibindi. Uyu munsi rero tukaba twagomba nyakubahwa tubaha ikaze muri kino kiganiro. Mbere novuga nti twugurure ikiganiro tuvuga tuti ubuhinga mvabwenge bushobora gukoreshwa gute muri reconciliation canke mu guhuza abantu, mu kunywanisha abantu. Ngerageje kubidefinisa canke kubivuga mu ncamake, novuga ko nk'ibi bintu by'ibikino nkuko musanzwe mubizi abahinga mvabwenge mu bihugu byinshi hano mu Burundi wacu canke muri Afrika ntibiteye imbere gose, mugabo mwarabonye canke mu makonferense menshi mwaba mujamo hirya no hino ku isi, ngira ngo muraza kubitubwira abantu bakina amateatre, abantu bitwa abakomedie, abantu bitwa ko bacapa, abanditsi b'ibitabo. Aba bantu bafise uruhara rukomeye mu kugira ngo abantu batase bahwane mu nda, bagire des émotions ibiri mu mutima no mu mutwe biveyo. Ibi bintu mwebwe nk'abahinga musanzwe mukora muri CVR mubivuga ko iki ni nakahe kamaro mubona nk'abahinga mvabwenge twebwe dushobora gushigikira canke guterera muri CVR? Murakoze. Imbere yo kuvuga kunywana ariko mu reconciliation, reka tubanze tuvuge uruhara rw'abahinga mvabwenge mu gushyira habona ukuri. Abahinga mvabwenge n'abantu bakomeye cyane mu gushyira habona ukuri k'umuntu adashobora kuvuga. Mu kibano abantu kubera ingene twarezwe, ubupfasoni canke nta guhanga ku rurimi kirenge kiriho, abahinga mvabwenge aragenda agatembera mu bantu bakaganira buke buke, hama agaheza akiyumvira indirimbo akayirimba. Mwibuke indirimbo y'amaconco, mbega no gusigura iki? Uno munsi turarimba indirimbo y'amaconco tutazi mbega bayirevye biyumvira iki? Mwiyumvire umuduri wa Nkeshimana, mwiyumvire uno munsi mfise ibitabo ingene abarundi bimosha mu myaka y'1900. Mbega ivyo bintu sabahinga mvabwenge babitwereka ingene bimosha? Si wabicafye uno munsi tuba tubizi iyo batabicapa. Aho bishatse kwerekana ingene abahinga mvabwenge bafise uruhara rukomeye. Murabe namwe ishatse kubereka ibi nivyo mwaka w'1900 ingene abarundi bari babayeho, ivyo bakoresha. Ibi nibo babicapa. Ibi nibo babicapa. None ibi bintu tudafise abahinga mvabwenge tuzomenya kahise kacu? Turavye izi mpuzu bambara, turavye ibi bikoresho bakoresha, mbega tudafise abahinga mvabwenge ngo babiducapire, ibi bintu mubona igihugu comenya ako kahise? Ni ukugira ngo nshatse kwerekana ubwa mbere uruhara rw'abahinga mvabwenge mu kwerekana, mu gushobora kuvuga bakerekana ingene abarundi canke ihanga ryabayeho. Uno munsi rero kubera muri kumuvuga ibijanye no kunywana, reka rero tuje muri urwo ruhara. Uno munsi hari abantu benshi bafashwe ku ngufu,
muri kahise kandi icyo gihe afata ku nguvu ibi byuma byo gufata amasanamu by'amajwi nta byari bihari abahinga b'abwenge nibo bavyiyumvira bakabicapa ingene abantu bafatwa ku nguvu igihe Micombero yateguriyeho nyabwoko nta vyandiko bihari muguru munsi abahinga b'abwenge ashaka kuvyiyumvira kubera twebwe abize kahise tuba twavyanditse bagaca bacapa ayo masanamu ingene vyategurwa abantu bagiye baratubwira abantu ingene bicwa bashyirwa ku murongo bakicirwa ku zuba bagatabwa mu binogo ayo masanamu ntayo dufise mugabo abahinga b'abwenge umaze kubabwira ivyo bintu baca bavyiyumvira bakabicapa abantu bagaca rero babona ingene ako kahise k'intambara kagenze tukiri kwiyo teme nyene mubaho none nkaha imitima yarasambutse abantu baricanye abantu barishwe abandi bahambwa bakanura twaba twumvise amatemwanyaje ateye ubwoba mu bikorwa mumaze n'igihe kandi novuga ko CVR naho yaje iteba mugabo yaje ari nyishu iki nshaka yuko abahinga mbabwenge babanza kucumva n'imbere yuko bagira ico guterera nkavuga nti none konzi mu bindi bihugu ko twagiye je narigeze kuja mu mugwi uhuza abantu batase muri Afrika y'Epfo umugwaruka ruriko rurarukubu uvuga bati kugira ngo tubanze twumve ububabare bw'abazungu ibintu badukoreye hano mu kutaki wacu tubanze turabe ko bitokunda ko baza kwitaba ibiteramo byacu barabahinga bwabwenge babiteguye barakina ibyo abavyeyi bumva generation zirimo ziragenda zivaho zabikoze mugabo aba bajene babiteguye barakina udukino duca dutuma abana babo bitabiriye ivyo birori bihana basaba ikigongwe ku izina ry'abavyeyi babo ibi ni bikomeye rero nibi n'ubuhinga mbabwenge kubera ko umuntu adashobora kuvuga ko yorira yumvise byose yakoze adashobora kumva yuko yoza akavuga ati jewe naho papa atakiriho ntitwari tuzi ko iyi nzu tubamwo ariyo yanyaze bajya abana babasigwa sinzi ko mutahura ico kintu aba bana rero uyu munsi turi generation y'iwacu kuko sinibaza ko abakoze ihonyabwoko ry'irindwi na kabiri bo bakiriho bose nibaza ko benshi barikoze batakiriho nivyo nibaza hariho ibitabo byinshi bya CVR nasomye ndabona ko hari abakiriho banacidegembya atabutungane bwigeze bubakurikirana nabyo nyene ngira ngo mwa kino kiganiro ntabyo twoza kuvuga mugabo nashaka kumenya nimba aya mateatre muto kwemera ko muri CVR abahinga mbabwenge tugira ubwo ruhara rwo kugira ngo yaba uwishe canke umusigwa w'uwishe canke umusigwa w'uwishwe badashobora kugira ahantu bahurira mu bitera mu gibi sinzi ko tekinike mwumva muri CVR hari ico byofasha canke mu gihugu mubivuga novuga nti muriko mwigisha uwabatijwe kuko ibiteramo nk'ivyo je nabikoresheje nabikoresheje imbere yuko ninjira mu mugwi CVR aho twafata abantu ni igiteramo twise ko mvuga nti sinshobora guhora mu gifaransa twacise tuti je ne peux pas me taire abo bantu rero barakina rimwe na rimwe bagakina abapfuye kuko uwapfuye niwe azi ingene yishwe tugafata abantu tukaberekana ko ari abapfuye mugabo bariko barakina ingene bishwe bakavuga byose ingene byagenze n'ingene babataye mu binogo ayo mareresi ndayafise ashika nk'atatu ni ukuvuga ko ivyo ni ibintu bishoboka cane ingaruke nje hanze gatoya muri Cambodia ingene bakubagura bashaka kwica nta na hamwe bigeze bafata amasanamu muguno munsi ugiyeyo ndafise amasanamu nagiyeyo barerekana ingene wasanga bafashe bariko barakubagura abantu babacurika mu ngunguru zuzuye abasobe bakamarayo umwanya bafata abagore na bijya byuma byugurura amaburo y'imodoka amapensi
gushyira ku imoko yabo bagakwega ibintu nk'ibyo turabifise. Ni ukuvuga iki? N'abahinga rero mvabwenge bashaka kutwubakira ivyo bintu. Mu mwuga wa CVR ivyo birashoboka cyane, birashoboka gose, ni ukubanza kubiganira. Mugabo imbere ya byose nico nababwiye, reka tubanze tumenye ukuri nako uno munsi dufise, ni ukuri guca mu majambo, ni ukuri guciye mu nyandiko twagiye turandika. Mugabo gushika uno munsi nta bantu turaronka babidukinira. Nije ndiko ndavuga ubuhinga mvabwenge. Manaac iriho kugira ngo ikoreshe. Reka rero tubanze turondere ukuri biciye mu buhinga mvabwenge. Navuze ukuri turagufise. Kuko ababitubwiye barahari. Inyandiko turazifise, dufise impapuro zishika 200,000 z'ingene byagenze. Ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 1885 gushika mu mwaka wa 1973 dufise impapuro zishika 200,000 twanditse. Kuvuga ko ari ukuri. Mugabo uno munsi ko atamasanamu ahari, turakeneye rero abantu baza babidushushanyiriza mu masanamu bikaja mu bitabo. Turakeneye abantu baza bakabikina mu mareresi ari mu ise film mu rurimi mvamakungu. Ivyo rero ni ibintu bishoboka cyane. Uko kuri iyo kumaze kuboneka, niho abantu baheza rero bakabona ivyo bintu vyakozwe, bakabona ko ari agahomerabunwa, hanyuma bakavuga bati none ga yemwe ibi bintu tubisohoke mu gute. Ni kwa kunywana guheza kukaza. Ukunywana kandi kuraza kuko muri izo mpapuro nababwiye harimo abantu bakirije abandi. Byoryoha abakina ayo mareresi bariko barakina abantu bageramiwe, hanyuma tukabona abantu bitanga naho haba ari intambamyi zikomeye, tukaraba ingene babakijije. Mbega umutima umeze gute? Kuko mwebwe mufise kubishyira mu bikino, murashobora kwerekana umutima ingene umeze. Ivyo bigaca bituma abantu babona bati naho abahutu bariko baragandagurwa, hari abatutsi babakijije. Naho hari abatutsi bariko baragandagurwa, hari abahutu babakijije. Naho abanyamuramvya bariko baragandagurwa, hari abanyaburundi babakijije. Ivyo rero bigakinwa, iyo bimaze gukinwa nivyo biheza bikazana ukunywana. Kuri ico nyene ntabaciye mu ijambo, nagomba duse nk'abagira ko mbanje kuvuga hari igitabo nanditse ngiye gusoma kuri kaminuza citwa cicatrice historiques. Mu mbabarira bivuze mu giportugal, ndaza kubisigura mu kirundi. Memoria do genocídio de 1972-1973. Mu gifaransa canke mu kirundi gereranije ibikomere by'amateka canke ibikomere by'akahise. Bivuye mu kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu 1972 n'umwaka w'1973. Ibi je nabivuze nk'umwanditsi, sinabivuze nk'umuhutu canke nk'umututsi. Kuko ibi byavuye mu matohoza nakoze, kandi ngira ngo n'imbere yuko muza hano hari abakomiseri benshi babanje hano. Hari umukomiseri avimatana ntibuka neza nimba yitwa Deo, nimba ntiyeze Deo Ndikumana no baracyarimo ngaho. Deo Ndikumana sinarizi ko akiri hano. Ari mu bantu bampaye amakuru menshi. Hariho abatwara ibisata vya CVR mu bisata bitandukanye nk'abamenyesha amakuru bakoze amatohoza kuri bino bintu. Hariho ababirigi baduhaye amarchive na RTNB yaraduhaye bikeya. Ndasoma ndongera ndashika ku mitumba ndabaza buke buke abakurambere bagihari babonye bino bintu, baratwemeza neza ko atarindi zina woha ubwicanyi bwabaye mu 1972 n'1973 atari ihonyabwoko. Ngira ngo ni inama nshinga amateka y'u Burundi yaravyemeje, naho byabaye ntari mu gihugu. Mugabo ndibuka ko nakurikiranye amashusho y'uwo mugiye yaravyemeje kwa 20 Kigarama umwaka wa 2021. Ubwandiko ndarufise 20 Kigarama umwaka wa 2021. Ego ni inama nkenguza amateka na nshinga amateka zikoranye, si nshinga amateka gusa. Okay. Nkenguza amateka na nshinga amateka zikoranye. Okay. Aha rero niho umuntu acagaruka kibaza ati iyi teme y'iki gitabo yonyene nanditse, nibaza yuko ija gusigura
intangamarara y'ikiganiro twatanguye mvuga nti ibikomere vy'amateka je nibaza ko CVR ubuhinga mvabwenge dufise canke abahinga mvabwenge bo muri Manaac ikintu bashobora guterera ca mbere nuko abantu baronka opportunité yo kwerekana uyu mubabaro bafise. Nimba iki gikorwa mwubahwa muje mukora muri CVR musanzwe mufise amabanga mujejwe hano mudashobora kwemera yuko iki gikorwa gikorwa mu gihugu, impapuro mu mategeko byo kwandikwamo ikonyabwoko rikemezwa na leta ikazogemeza, mugabo abantu batararonka umwanya ngo barire bazobiraga abana babo, mugabo barose umwanya wo kurira bakaronka umwanya wo kugandarira ababo, bakaronka umwanya ibi n'ubushakashatsi twakoze muri anthropology ugiyemo ukaja muri sociology, abantu batarose umwanya w'ibi bintu ngo barire bagandare nta kintu na kimwe bishobora gutanga. Kandi kugira ngo vyerekanwe yuko bitariko birakogwa, hariho abantu twabonye bashaka kubipolitiza cane cane abantu babona ukuri kugiye kuja habona bagasha batangura kuvuga yuko ari ukuzura ngo akaboze. Sinzi ko ivyo bintu mwagiye muvyumva kuri tele aho mugenda mukore muca mu gihugu, mugabo nibaza ko nk'ubu wo bireka uko bimeze tukabikora nk'uko bamwe bavuga ngo tubireke ngo nukuzura akaboze tugasha tubereka, nibaza yuko yoba ari bombe izoturika mu minsi izoza mu gihe ibi turiko turavuga nk'abahinga mvabwenge bidakozwe. Mu bushakashatsi rero twakoze twasanze ata muntu n'umwe yishe umuntu ashobora kuja gusaba ikigongwe, ata muntu yamweretse ingaruka mbi zo kudasaba imbabazi. Ibi rero bikorwa mu buhinga bwinshi, ndavuga mu buhinga bw'iwacu gusa. Ibi bintu vy'ibitabo twe turafise departement y'abariterere muri Manaac, twavuze yuko amashusho amasanamu y'ingene scenario zagiye zigenda tuyacapa, ubu tubigeze kure, tubikurikiranye tubitondeke, twebwe tugasaba ko na CVR yozo tugendera ku biro vya Manaac bwato ivyo turiko turavuga tubibereke batari amajambo, muce mutwereka intumbero twobikoramo. Nico gituma twasabye ikiganiro mu bisanzwe kugira ngo mudusigurire ibi bitabo vyohabwa bande ni bande, kuko yabo wiciwe burya yabo wishe bose n'indushi mu mitima, ugiye kubasuzuma wosanga bose bafise ikintu babuze. Aba bantu rero twebwe turashaka yuko banywana, none konzi CVR mu kunywanisha biri muri mission ziwanyu vision objectif. Ibi bintu mwebwe muvuga yuko apari ibyo mwavuze ko technique mavyokorwa gute? Murakoze. Ni ikibazo kitagoye na gatoya. Icambere nuko abantu bateza kubanza kuvyumva ko bishobora kuba bifasha mu kunywanisha abarundi. Si kunywanisha abarundi gusa, ico mucumbe cane no kunywanisha abarundi hagati yabo, no kunywanisha abarundi hamwe n'abadagi n'ababirigi, kuko mu kuri tumaze gutora abadagi n'ababirigi baradukoreye amahano atagira izina. Uno munsi ntaho tubisanga, none ko batwikiye abantu bakadusahura. Uno munsi ntituguma tubita abakoroni. Iyo wise umukoroni muntu ni ukuvuga ko uri kumwita izina ribi, ni igicumuro, ni icyaha. Mugabo twita abakoroni uno munsi usanga afite imyaka 50, ngenewe bagiye kudukoroniza. Ni ukuvuga umuryango yabaye umwe aca atukisha umuryango. Rero dutegeza kunywana hagati y'abarundi twebwe nyene, tunywane hagati y'abarundi n'abadagi batwikiye, tunywane hagati y'abarundi n'ababirigi baje kudukubita ikimoko ndetse bakanatwica. Ugushikura munsi tumaze kubona ibitigiri bishika 15,000 by'abarundi bishwe mu ntambara y'isi yose n'abishwe n'abadagi. Intambara y'isi yose ya mbere n'iya kabiri. Ni ukuvuga ko rero uko kuri mwebwe mutegerezwa kugushushanya. Uko kuri uno munsi nta mafoto ahari, tukabona ingene abarundi bagwanye mu ntambara y'isi yose. Abarundi baragwanye mu ntambara y'isi? Abarundi baragwanye cyane. Kuko mu ntambara y'isi yose ya mbere abarundi bagiye kurwana ku ruhande rw'abadagi, abandi nabo baje kurwana ku ruhande rw'ababirigi. Ivyo dukeneye ko mu bishushanyo tukabibona ko nta mazanama.
hama tukabona kunywana tukamenya ko abantu bapfuye. Si ibyo gusa gushushanya, uno munsi hari ubuhinga bwaje bijya novuga nti amasanamu atembera agenda aribyo bita dessin animé. Yego. Ni mwebwe mubikora kugira tumenye ukuri. Mwavuze muti mbega byokora ivyo bitabo byose gute bijya mu mashuri. Mu itegeko rigenga umugwi CVR basaba ko hazokwandikwa kahise, hakandikwa n'udutabo duto tworoshe gusoma twigishwa mu mashuri yose kuva mu wa mbere gushika umuntu aheze kaminuza, kandi si amashuri gusa yiga ivya kahise, n'amashuri yose yaba yiga iby'uburimyi, yaba yigisha ibyo kubarira, yaba yigisha imyuga, yaba yigisha indondabihugu, yaba yigisha ibyo kubaka, n'amashuri yose. Ni ukuvuga ko rero ni ukurondera uburyo bwiza ako kahise ko kwigishwa, abahinga mvabwenge badakumiriwe, kuko mu gifaransa bakunze kuvuga bati une image vaut mille mots. Ni ukuvuga ko isanamu imwe ingana n'amajambo 1000. Ivyo rero abahinga mvabwenge bafise uruhara rukomeye, kandi ko abahinga mvabwenge bokorana n'umugwi CVR, si n'umugwi CVR gusa, bokorana n'indi migwi yose ijya mu kunywanisha abarundi, haba amashengero uko arabikora n'amashyirahamwe yandi adaharanira ibyicaro bya politiki. Icyo ni igikorwa giteza gukorwa kugira ngo ukunywana gushobore kuboneka, kuko hari ikintu gikomeye utashyitse ko ireresi ivyura ibigumbagumba, igitabo kivyura kwiyumvira. Rero umuntu kugira ngo ashobore gushika ku ntambwe yo gusaba imbabazi cyangwa yo gutanga imbabazi, nuko ivyo bigumbagumba biba byamaze kuvyuka. Nta muntu azosoma igitabo hama avuge ati jewe ngomba nje gusaba ikigongwe, ntibikunda. Gusaba ikigongwe bica mu majambo, bica mu nkino, bica mu mareresi umuntu ari karorera, akaca yumva rero ko ivyo yakoze cyangwa yakorewe hageze ko bivugwa, hageze ko izo mbabazi azisabwa, kumva ko yumva ko yozisabwa, akumva nuko zitanga. Ni uruhara abahinga mvabwenge musanzwe murimo bateza kugira, kandi bateza kubikorana umwete. Imana ibahezagire cyane rwose. Ku musozo wa kino kiganiro twarabakurikiranye inshuro nyinshi mwigisha ibintu byubaka imitima y'abarundi. Ndavuga Aloyize Batumwanayo. Hari ikiganiro wigeze gukora kuri televiziyo y'igihugu cyaryoheye cyane rwose, uri kumwe n'umwubahwa Patiri Desire Iyamuremye. Ngira ngo muracibuka n'ahari cya kera. Jewe wumva ko ndakoya ndakiraje inshuro nyinshi. Mwaranyinspiye cyane, mwashizemo umutima wo gukunda igihugu, kubera ko nta muntu akunda igihugu atazi. Mwamye mubitubwira mu mpanuro mwaduhaye nyinshi, ariko hari akantu mwageze ko muravuga ngo anthropologically mu Burundi nta bwoko buhari, ariko none n'ingene twicanye tukamarana dupfa amazuru, n'ingene twicanye tukimana abageni, tukimana inka, tukimana amasaka, ni gute muvuga ko atabwoko mu Burundi buhari? Mubisigurira Manaac Burundi TV n'abakunzi bacu. Jewe novuga mu majambo make, niba hari ubwoko mu Burundi, hari ubwoko bw'abarundi. Gute? Iyo bavuze nk'uko buvuze mu byigwa bijyanye n'imico n'imigenzo n'imibereho y'abantu, iyo bavuze ubwoko buba bufise icyo bwishangije. Ururimi rumwe, imigenzo imwe, imana imwe, umutumba canke igihugu kimwe canke ikomeye imwe. Uno munsi mu Burundi dufise ubwoko twahawe n'abazungu, na cyane cyane abihebeye Imana. Iki gitabo naberetse ni igitabo cya mbere cyanditswe ku Burundi, cyasohotse mu mwaka w'1903. Uwo mugabo Johannes Michael van de Boekt niwe wa mbere yaje mu Burundi akandika igitabo cya mbere
aho yerekanye ko mu Burundi hari abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abahima. Ni umusenyeri wo mu gihugu cya Hollande, yarungitswe n'umusenyeri w'umukardinali yitwa la Vigérie, ari we bitiriye hajya mubona presse la Vigérie. Muti ayo majambo ko ari Kirundi, uwo musenyeri katolika ayo majambo yakuye yarasanzwe ariho, mugabo yarafise insiguro y'ikibano, yarafise insiguro novuga nti y'ubutunzi. Uno munsi gushika uno munsi haracariho umwibutsa, iyo umuntu ashatse kukugambararira akubarira ngo umutumye akubwira ngo sindi umuhutu wawe, none iryo ni izuba. Si izuru namba abashatse kukubwira ati sindi umukozi wawe, none abahutu n'abakozi iyo turavye amazuba, abatutsi n'abakoresha iyo turavye amazuba. Rero iyo uri kurarondera kahise wavuze ibintu bijyanye na anthropologie n'imibereho y'abantu n'ingene umyibutsa iratwereka kahise ku Burundi. Iyo rero umuntu akorera ati umutumye agaca yase agaca bati sindi umuhutu wawe, bisigura ko umuhutu mu mico y'abarundi yari umuntu w'umukozi akorera uwundi. Rero mba ndakwishuye ko ntari umukozi wawe. Turafise rero ibitwereka ko kera iyo umuntu agiye abaye hakenye bamwita umuhutu kuko yaba ashumbiye abandi. Iyo avuye muri ubwo bukene akaja aho nawe akoresha yitwa umututsi. Ni ukuvuga ko aho hambere haheze kera nta muntu yavukana ubwo bwoko, yaraburonka bivanye n'ubutunzi afise cyangwa akabubura bivanye n'ubukene afise. Wasanga abahutu babaye abatutsi kuko bafise abakoresha, wasanga abatutsi babaye abahutu kuko basigaye bakorera abandi. Uno munsi rero twaba tuvuga ko umukuru w'igihugu n'abari muri leta n'abashikiranganji n'abatwara intara ari abatutsi kuko barakoresha. Ntiwahava bavuga ko mubahaye ubwoko butatu. Ubu yamvuze ingene Burundi bwari bubayeho imbere y'uko igitabo cyandikwa n'ibindi bitabo byacu bikurikira. None culturellement canke mu mico y'iwacu habura iki kugira ngo tugabukane imibereho y'imbere y'umuzo w'abakoroni? Nico ngoma shikeko kugira ngo ugarukane iyo mibereho nuko ubuzi iyo uvuye. Abarundi no munsi ndabivuga ntajya umunwa, ntituzi iyo tuvuye, ntituzi n'iyo tugeze, kandi ntiturabona n'iyo tuja. None tutaramenya ko iki gitabo je nakirose mu 2015, tutaramenya ko abazanye ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abahima ari abazungu kuko ni bake babizi, tuzomenya gute imico yacu? Tutaramenya ko imbere y'uko abazungu baza abarundi bari bafise ingene babayeho, naberetse ibikoresho ngaha, tutazi ko ibikoresho abarundi bari babifise, bacura amacumu, bari bazi gucura bakoresheje imivuba, bakora impuzu. None izi si impuzu abarundi bambara, izi n'abazungu bazikora, tutazi ko bagisha wavuze kugisha. None mushaka dusubire ku mico n'imigenzo yacu gute tutabizi? Reka tubanze tubimenye. Uno munsi tutazi ko abarundi, kuko n'abarundi bake babizi, tutazi ko abarundi mu mwaka w'1925 abarundi bariho imbere y'uko Yesu avuka, abarundi bariho. None ivyo umva tuzovuga ngo tuje mu nzego gute? Cyo tumenya tuti mbega abarundi bari bande? Bari abahutu n'abatutsi? Ivyo ntavyo tubona. Icyo nicyo nashatse kukubwira, tubanze tumenye ubwa mbere na mbere akahise kacu, tumenye imico yacu, hanyuma tumenye igituma batwise gutyo. Ntidushobora kuba abahutu n'abatutsi, jewe nitwa Batungwa nayo, ugasanga n'umuhutu wundi cyangwa umututsi wundi yitwa iryo zina. Amazina aja ku bwoko.
uja hakurya muri Kongo. Iyo bavuze bati umunyakarama baronderamo incoreke z'ibwami, iyo bavuze bati abatwa baba bazi ko abantu bacura, abantu bavuza umuziki babarondera mu batwa n'ibindi n'ibindi. None ivyo mubiduhaga mubaho murabifise biriho cyane biranditse. Aho rero nshatse kwerekana ko abarundi ntibiyumva mu bwoko, biyumva mu miryango. Mugabo uno munsi twiyumva mu bwoko kuko twaraje turigishwa. Uno munsi cyo bakwigishije uracyemera. Mbega ubu ko batwigishije ngo muyibuke kera uwitwa Galile yerekanye mu bakatolika babwira ati isi irazunguruka, baramwishe. Mugabo mu nyuma bahavuye bavuga bati Galile naho twamunyonze twasanze isi izunguruka. Rero iyo umuntu agusumba akaza akakwigisha ikintu, akwigisha ikintu ukacemera, ngira ndabereka akarorero. Wowe mumenyesha amakuru, wowe urirabura ko ikintu nzi cirabura gisa gutya, ubona usa gutya wewe. Mugabo twemera ko turaba abirabura, abanwari, ubwo dusa gutya. Ahaje turasa, muga twaremeye ko turabirabura. Uru rukaratasi ko gwera, urabona umuntu asa gutya, muga baratwumvishije ko arabera. Bera hehe? Igitangaza n'ukuri. Naho nshatse kubereka rero, iyo umuntu akwigishije ikintu uratebuka cemera uko kandi atari cyo. Nta muzungu n'umwe ndatembera ku isi nzima, nta muzungu n'umwe ndabona asa gutya. Nta n'umwe. None yera hehe? Nta muntu n'umwe ndigera mbona asa gutya. None umwirabure n'ubu. Inama nkenguzamateka mbere na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu, mbonereho n'akajya ko kumukengurukira cane, yarayavuze ko ari bitera soni mu gihugu cacu ko umuntu ahabwa akazi ari mbundeye, ari ikintu cy'ikijuju, mugaga ahabwa akazi kubera ubwoko, bya bindi nyene muheje kuvuga, ugasanga hariho ubundi muntu abishoboye, muga kubera ko atari muri ubwo bwoko, ngo vyanditse mu masezerano y'Arusha. Naragishije ko amaso gatoya ndasoma, turiko turasozera. Ibi bintu tuzobisohokamo gute kugira ngo umuntu ahabwe akazi kubera agashoboye atari kubera ubwoko? Kuko ibi by'ubwoko muheje kutwereka ko anthropologiquement bitanabaho. Iki ni kibazo mbona ko nadufasha gusozera ikiganiro cacu, ariko mu mico n'akaranga by'u Burundi tukabitsimbataza kugira ngo tugaruke kwizi valeur cyaje kwizi ndangagaciro, sinzi ukuntu bivuga, zuko umuntu yahabwa agaciro kubera ko ava mu muryango runaka kandi ujya mu muryango urabishoboye. Ibi bintu ntimubona yuko ari ibintu bikomeye cyane bitagarukiwe? Mugani wawe ngo ntidushobora kumenya iyo tuja tutabanza kugira ibi bintu. Je navuga ko ibi bitabo nyakubahwa mwobipibiriya vraiment abantu bakabisoma, bikaja mu mashure mugani wanyu canke tukagira abafonctionnaire benshi ntibazi information nyinshi mu gihugu, ugasanga umuntu numwigisha yize mu bugabira canke yize Nyanzarake, arinza asaza atagitabo na kimwe asomye, mugambo yarize. Ibi bintu nimukundisha abantu gusoma, nimuze dufasha. Sinzi ko novuga ko CVR, reka mvuge ku izina ry'iwawe umuhinga, mufashe Manaac kugira ngo iyi literature y'iwacu, twandike imico n'akaranga by'iwacu bisomwe, kuko ibi byose turiko turavuga nibaza yuko bizingiye mu kintu kimwe. Umuzungu niwe yavuze ngo ushaka gupima umunyafrika canke kumuhisha ibintu, ngo uravyandika ukabishira mu gitabo ugaca ukimuha canke ukagitereka ahantu. Mugabo twebwe tuzi yuko uyu munsi udasoma hari ibintu uzopfa utamenye. Naho twokina amareresi, naho twogira gute, twasanze literature ari ikintu gikomeye cyane, tutagihaye inguvu ibi byose tuvuga ntaho bishobora kudushikana. Rero twagomba nkumbure mu gusozera, mutubwire ibi bintu. None iyo tuva ntituhazi, niko mwatubwiye naho tugeze ntaho tubona, niyo tuja ntidushaka kuhamenya. None hakorwa iki kugira ngo ivyo bintu, iyo confusion iveho mu Barundi? Murakoze. Nuko kuri CVR cyarondera. Okay. Kuri CVR cyarondera guheze kuje ahabona mu buryo butandukanye. Uburyo butandukanye ni bwinshi cyane no munsi, nkuko twavuze hariho ijambo twakoze, hariho nyandiko. Rero birakeneye ko abantu babishira mu ndirimbo, birakeneye ko abantu babishira
mu masanamu, birakeneye ko abantu babishyira mu mareresi, birakeneye ko abantu babicisha mu buhinga ngurukana bumenyi butandukanye kugira ngo n'abadashobora gusoma ibyo bitabo babanze baronke iyo ntangamarara baheze barondere, kuko umuntu kenshi arondera ikintu amaze kumva. Ni mu majambo make cyane novuga nti kugira ngo abarundi dukire iyi ndwara dufise, reka dusubire ku isoko. Bahinga mvabwenge, ngira ngo muravyumvise. Dushimire umwubahwa Aloyse Batungwanayo yaduhaye kino kiganiro, kandi ndabatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro vya Manaac Burundi TV. Murakoze. Manaac yaje